mushikiranganji w'ubutungane wadukoranije ngaha uyu munsi kuri iki gikorwa kidasanzwe, nyakubahwa mukuru wa sentare Ntahinyuzwa yo ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi, nyakubahwa mukuru ujejwe gukurikirana ibwirizwa shingiro, nyakubahwa cegera c'umukuru w'inama nshingamateka, ba nyakubahwa bashingamateka n'abakenguzamateka mwaje ngaha, mwa nyakubahwa bashikiranganji mugize leta y'u Burundi, nyakubahwa mushikiriza manza kizigenza wa Repubulika, mwa nyakubahwa mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, nyakubahwa cegera c'umugenduzi mukuru w'urwego rw'umutekano, mwa nyakubahwa murangurira imirimo itandukanye mu bushikiranganji bw'ubutungane, harimwo abacamanza, mwa nyakubahwa mwaje muva mu nzego z'umutekano zitandukanye, namwe mwese mukorera mu bisata bitandukanye vy'igihugu, nyakubahwa serukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, mwese bubahwa batumire bahire, umwe wese mu cubahiro ciwe yiyumve. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Uno munsi ni umunsi udasanzwe mu gihugu cacu, ndetse ni umunsi udasanzwe kuri aba bavukanyi bari bamaze igihe babohewe ngaha muri iri bohero rya Mpimba, ndetse no mu yandi mabohero yo mu Burundi bwose. Ntusanzwe kuko ni izuba ryabakiye cane cane, ryakiye n'imiryango baje baturukamwo. Aha hantu babaza uko muri ngaha, hari n'umwe aticuza ku caha catumye apfungwa? Hari n'umwe aticuza? Gukora icaha kuri iyi si shetani yiganziye vyamaho, nta muntu adatsitara, mugabo ivyaha ntibisa. Iyo wahejeje kugwa mu caha imisi yose uvuga uti none nk'iki cana gikoreye iki? Imisi yose uricuza. Nico gituma nk'abemera Imana twokwama twibuka kuza turasaba Imana iturungikire mutima mweranda kugira ngo agumane natwe, aguma duhanura, agatima mpanuro tukagumane kugira tugumane ubuntu. Iyo wamaze kugwa mu caha niho ubimenya, utarakigwamwo umenga n'ibisanzwe. Mu gihugu rero icaha birazwi ko n'umugabo biragendana, nta n'umwe yovuga ngo jewe sinzopfungwa. Mugabo rero nagira ndababwire yuko gukora icaha ni umubabaro no ku gihugu. Leta iriho kugira ngo ibuze yuko hari umuntu ahonywa ako gakanu uwundi. Nico gituma leta ariyo yonyene ifise uburenganzira bwo guhana, kuko leta ihana kw'izina ry'abene gihugu. Muze mwumvirize, n'umucamanza biranditswe no mwibwirizwa shingiro
yuko abacamanza baca imanza ku izina ry'abenegihugu. Nico gituma ari ukumenja ku mucamanza kurya igiturire ariko araca imanza. Kurya igiturire uwo yoburaniye wenyene, uwo yotunganirije akavuga kugira ngo utunganirize igiturire no kumenja. Umucamanza aca urubanza ku izina ry'abenegihugu. Nico gituma rero leta uko bigenda kose ubu umunyabyaha ntubu umunyabyaha, leta iguma ari umuvyeyi. Nico gituma idashobora kunezerezwa na gato no guhana. Ntibiyinezereza ariko itegerezwa guhana. Kubera iki itegerezwa guhana? Ubwa mbere bwobwo leta irahana kugira ngo yihanize uwakoze icyaha, yumve yuko hababa. Ubugira kabiri, leta irahana kugira ngo igabishe n'abandi bene gihugu bumve yuko nibakora icyaha kitazokwijana uko. Ntugabisha rero kugira ngo umuntu amenye kirazira, amenye ikizira, amenye icatinya. Kandi rero leta ari naho ihana kugira ngo ikingire abicaha kitashitseko kugira ngo ntibasubire kugikorerwa, ndetse gukingira n'uwakoze ikibi. Kubera iki leta ikingira uwakoze ikibi mu kumushira mu munyororo? No kubera abakorewe ikibi bashobora kwihora. Iyo leta idahanye abakorewe ikibi baca bagira umutima ukomeye ukwihora. Leta rero ntihana kugira ngo yihore. Leta ihana kugira ngo abantu bose bagira umutima, basubize umutima mu nda ko leta itaretse icaha ngo cijane. Mu bisanzwe umuntu akoze icaha uno munsi leta ntimuhane. Uzokora ejo ikindi caha azohanwa, umuhanyi bumurenganije. Kubera iki ugira umwana n'ikinono? Mu gihugu cacu icatunyoshe ni ibyaha byinshi byagiye birakogwa, leta ntiyabihana. Gushikaho gukora icyaha usigara umenga niwe uri umugabo. Nk'ibyaha by'ubwicanyi byabaye muri kahise, nta kindi byavuye katari uko abantu hateye igihe bakabona yuko kwica atangorane si icyaha kubera kudahana. Ndetse n'amacakubiri yateye muri iki gihugu byavuye kubera hariho umuntu avuga ati nishe uwo muri burya bwoko ntawunkorako, bica bituma umenga kwica bisigara ubuhizi. Kandi nagira ndababwire yuko icyaha ntikigira politike. Umuntu avuga ngo mfungiwe politike, ubu nyene azoca nyandikira ikete ambwira iyo politike afungiwe azoca afungurwa. Uwuzi ko afungiwe politike azaca nyandikira ikete ati je mfungiwe politike, ambwire neza nyereke hanyuma nce ndaba mu gitabo mpanavyaha yuko ari politike afungiwe canke afungiwe icyaha. Hariho abantu batazi gutandukana. Hariho umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe munaka. Umukuru w'umugabo agacavuga ngo umuntu wanje arapfunzwe, afungiwe politike. Yaheye apfunzwe kuko yakomerekeje umuntu, ntapfunzwe kubera ari umunywanyi w'umugambwe munaka. Kuko hariho abakunda kuza baravyitwaza ngo mfungiwe politike. Uwundi nawe ugasanga umenyesha makuru akoze ikibi ngo mfungiwe umenyesha makuru. Sivyo. Umumenyesha makuru azoba apfunzwe azira ko ari umumenyesha makuru, arazoca nyandikira ikete, ubwo nyene azoca asohoka. Mugabo ukaba wakoze icyaha bakakwandika ko bati wakoze iki cyaha ngiki gihanwa n'itegekiri, ntusubira kuvuga ngo uri umumenyesha makuru, ntusubira kuvuga ngo ndi umunyamugambwe, ntusubira kuvuga ubwoko, ntusubira kuvuga intara, ntusubira kuvuga umuryango. Ubwoko bwawe nico cyaha kikwagiye. Mu Burundi hariho abantu bavuga ngo nzokwica umuntu ngo muga ndazi yuko mugambwe wanje uzoca utonda nce jewe nigayagayira. Ngo ndazi yuko ndi muri societe civile nzokora icyaha hanyuma societe civile zose zice zigira imyerekano nce ndekugwa. Nagira ndabwire mu bintu vya mbere leta yiyemeje, leta mvyeyi
nuko atacaka izokorwa ngo cijane uba mu mugambwe utaba mu mugambwe ico uri cyose wewe uhanirwa ico caha wakoze. Ivyo nukumva yuko abantu bategereza kuvyumva. Burya rero nagira ndabwira igituma leta itanezerwa no gupfunga, burya kuja mu nyororo n'uruhombo rukomeye ku gihugu. N'uruhombo kuko ubwa mbere turahomvye umukozi yariko arakorera igihugu, yariko arakora ateza imbere igihugu, yiteza imbere, ateza imbere umuryango, none turamuhomvye. Burya abakora ivyaha badashoboye gukora ni bake. Abakora ivyaha benshi babikora kubera bariko barakora, baba bafise ingoga zo gukora. None hari umuntu ari mu bitaro arakora ikosa gaye. Urumva rero tuba duhomvye umukozi. Leta mvyeyi itegerezwa kurira ko umukozi wayo tumuhomvye. Ndibuka kera tuciga mu mashuri yisumbuye, hariho umwarimu umwigisha yafashe umunyeshuri ariko ariba ivyigwa. Uwo mwigisha aravuga ati ndababaye cyane kubona ngufashe, ati kuko ucuhanwa, ati ndababaye kuko ugira wirukanwe mu ishuri, mugabo ntegerezwa kuguhana. Uvyumva wari kuvuga uti agira mugirira ikigongwe yemwe, biramubabaje arumvise ikigongwe, mugabo uburuhiro akamuhana kuko niko bimeze. Icya kabiri gituma leta ibabara n'umuzigo ukomeye, kuko we wahora ari gukorera igihugu, none uciye uwo gufashwa, uciye uba ntaho nikora, leta igaca yikorera uwo mutwaro. Nico gituma burya hariho inzego z'umutekano ziguma zamama kugira ivyaha ntibikogwe. Harya abapolisi nta kindi barondera ko atavyaha vyokogwa. Hariho urwego rw'iperereza. Urwego rw'iperereza uzosanga abarundi bose bagwanka, muga abantu ba mbere bagwanka ni inkozi z'ikibi, kuko araraba akavuga ati je gakora ikibi bambonye. Bajya abantu bajejwe kuguma baraba ngo ntihagire gukora ikibi. None ko je nifuza gukora ikibi ngire gute? Ugaca utangura rero ukabambika ibara, ukabacafuza kugira ngo niwakora ikibi bakagufata. Ucuvuga ngo sinari nababwiye. Harya umuntu wa mbere yankwa n'umupolisi. N'abapolisi mwe muvyumva, mwe muri abambere bankwa. Kubera iki mwankwa? Mwebwe muhanganye n'umwasa atambaye umwambaro, ntagira uniforme. Mwebwe nawe mwambaye uniforme. Nukuvuga wewe asanzwe afise ikibi mu mutima ariko ategura gukora, akakuraba akakubona mu mwasi kuko ugira umubuze gukora caca, agatangwa kuvuga ati aho ninaja kwiba rujya rupolisi ruramfata. Agacaraba atereka mbwira abarundi bose yuko umupolisi ari mubi, kugira ngo niyamfata azaje avuga ngo ntubona bimwe navuga ngo ntisinari nabivuze ko ari babi, irabe ibyo ariko arakora. Abapolisi rero abasi mwe muhanganye ntibambaye umwambaro, bari ngaho bo bakakwitegurira wowe utamwiteguriye. Nico gituma baguma babacafuza. Ariko rero nagira ndababwiye ivyo nyene babankira bikore, ivyo nyene babankira bikore, kuko nico cabazanye. Inkozi z'ikibi n'umuzigo leta iba yikoreye, kuba ntaho niyikora wari umuntu wari ushoboye. Murabe iyo umuntu ahanwe umuryango wirigura turatura, umuryango urara ntibuca, imyitwarariko kugemura baca bakena, n'uruhombo rukomeye cyane. Ndibuka ingene abarundi bakomye amashi igihe intwaro ya Repubulika ya kabiri yakura ikori. Umugabo yitwa umugabo baramufata kubera atatanze ikori bakaja kumufunga. Hanyuma umugore akamagemuye kubera babuze amahera gutanga ikori ry'umutwe. Ndibuka iyo ntwaro irikuye
kw'iradiyo niho bakunda kuvuga hariho agakino bakina bagacabaza ngo none ga mupfaso ngo uranezerejwe ngo n'intwaro ya Repubulika ya kabiri ngo yego ndagahanwa n'Imana abakuze baravyibuka ngo none ngo wa mutima naho rangemurira kw'ikomine ngo sinaruhutse ikora ryari ribi ikora ry'umutwe burugumestre hariho abaza gukorera ikori rero akaja kurica kugira ngo arabe yuko yoronka ubuzima bashitse kw'ikomine rero ngo hariho umutware yari umupolisi aza guca bakoresha bagaca rero abanza kuririmba ngo mwaje gukora iki mwambwa mwe utatazi ko gaca witwibwe nawe bagaca bishura ngo twaje kurondera ikori twebwe mbwa nawe bagaca asubira ngo mwaraririye mwambwa mwe ngo twaraririye twebwe mbwa ikori riragatsindwa ikori ry'umutwe ryari rikomeye ibaze kwemera kuri imbwa kubera gusa kandi bacakwagiriza ko waririye ntibavuga ngo warabuze uduhera bakwagiriza ko waririye ngo ntibishobora ko ari umugabo yobura ikori kuvuga yuko rero burya kubohwa si ikintu cyoroshe nuko nyene mukunda namwe guca mwiha morale kuko nababwiye ko abakora ibyaha kenshi baba bakomeye rero intumbero ya leta murumva ko itaryoherwa intumbero ya leta icambere no kugwanya icyaha kugira ngo igabishe kuko umunsi leta umuntu yokora icyaha bakamugirira ikigongwe bakamureka ubundi akora icyaha ntumuhana kuko utinya ko rimwe wa mbere utamuhanye gushikaho icyaha gifutwa yuko kitakiri icyaha ibara rikaba riguye mu gihugu kugwanya kudahana nico kintu cyambere gikomeye kugwanya kudahana ndanezerwa cyane nshimira inzego z'ubutungane no munsi kubera ubu ntizikiraba umugambwe cyangwa ubwoko cyangwa intara ubu wari we wese akoze icyaha arahanwa kandi narabonye yuko hariho abatanguye gutinya icyaha cyane cyane abarya ibiturire n'abasesagura itunga ry'igihugu batanguye kubona ko ubu atavyo kugira ngo barakuraba uwo ari we abarya ibiturire n'abasesagura itunga rusangi ayo ntibakiraba ngo ni naka cyane naka ubumenje kuko ubumenje igihugu ndashima rero kubona ubu inzego z'umutekano z'ubutungane zitanguye kubona yuko atanumwe ari hejuru y'amategeko ariko nagira nsubire ndabibutse nawe nyene gupfunga n'inzira idasanzwe kubwangi ngo nta muntu n'umwe akwiye gupfungwa kuko nababwiye umuzigo tuba twikoreye abacamanza nibabimenye abajeje urwego rw'ubutungane yuko gupfungwa ari exception tureke bimwe vy'ikirundi uri kurakanga umuntu uvuga ngo nkunda gupfunga uri ukorera igihugu nta vy'inzigo bijamwo ico ni cambere utwaje inzigo uri umutware kaba kabaye hariho ibintu umutware ategeza kwitwararika umutware yitwararika cyane cyane kutagira inzigo n'ishari umutware ntashobora gusharika umuntu umutware ntagira urusaku agize urusaku kaba kabaye ibyo bintu birabujijwe ku mutware inzigo n'ishari n'isaku birabujijwe ku mutware ateza ko amayitwararika nk'uko abana arabiyiwe kugira ngo ntava asanga yitaye mu rudubi none rero ibi byo kuvuga ngo ndagupfunga ivyo bintu tubikureho ahubwo turondere ingene umuntu apfungwa kuko amategeko avuga ati ndaguhora iki umuntu agapfungwa avuga ati yagirijwe kimwe bibiri bitatu hariho abapfungwa n'ivyo urubanza rutaracibwa atakubitwa intaye mu gahanga kubera icyabo baba bavuga bati uyu tukamureka acabandanya aramara abantu uri nk'umwicanyi uburana upfunzwe naho urubanza ruba rutaracibwa kuko bokureka ntawuzi kudacumara abantu
hariho abafata abana ku nguvu, abagore ku nguvu. Uryabura napfunzwe kubera bo mureka yobamara. None warinze akora iryo bara ni igihe cerekana ko atazobandanya. Uwo birumvikana. Umusuma yohava bandanya yiba. Birabaje cyane ngaha mu Burundi bwacu, aho umuntu asigaye yiha inkumbi agaca ahungira mu kindi gihugu bagaca bamwakirana ugweze. Nico gihugu cyonye n'umuntu amenja mu gihugu ashitse mu kindi gihugu bakamwakirana ice ugweze. None Burundi babohora iki? Burundi buzira iki? Jewe sonye mu mategeko neza nasanze umuntu atembagaje ubutegetsi ni icyaha mpuzamakungu. Responsabilité de l'État pour des faits internationalement illicites. Utembagaje inzego z'igihugu ni icyaha mpuzamakungu, aho ugiye hose baragufata. Wishe umuntu aho ushitse hose baca bagufata. Mugatwe bw'umurundi yishe umuntu agaca yigira amakungu acavuga ngo wagize neza. None bashaka ko bahonya abarundi, bakunda bahonya abarundi. Nagira nsaba amakungu ngaha adufashe. Umuntu yakoze ikibi akaja mu kindi gihugu nibafate. None ko twirwa turabafata tukabasubiza. Inkozi z'ikibi zije mu Burundi bakoze ikibi mu kindi gihugu, twirwa turabasubiza. Mugabo ubukoze ikibi mu Burundi bacamwakirana yose. No kuvuga yuko nabantu bashikiwe ko abarundi bahona. Niko biba vyitwa. None amakungu yaragira umwana n'ikinono. Rero nagira ndabwire hariho abantu rero bakwiye ko guciribwa imanza bapfunzwe kubera ivyaha baba bakoze. Mugabo hariho uwundi uvuga utuyo intaha itaramukubita mu gahanga, turazi ntahaja, turazi mu bisazwe ivyo byo vuga ngo hava hunga, ahagiye hose bomufata. Hajya ngira ngo tubitinya abacamanza nyakuba bushikiragazi yawe kubera muzi yuko inkozi z'ikibi zishitse mu kindi gihugu zidafata, nico yitwa mu bitinya. Mugabo tuzoteba dusaba ibihugu bitwumve yuko umuntu akoze ikibi mu Burundi ahazoja hose bamufata. Kuko bijya bituma baguma bariko bahimpigi abicanyi. Nuvuga avuze ngo makungu aranshigikiye, none mwumva yobuzwa niki kwicaza yuko afisi yahungiye. Ngira ngo nico gituma rero abacamanza bewacu baca bafata bati burana upfunzwe kuko wohavuhunga. Kuko uhunze birazwi yuko batadusubiza. Nico gituma twebwe leta y'u Burundi tugerageza uburyo bwose dukingira abarundi, niyo duca imanza turizica mu buntu nta nzigo. Nico gituma nguma mpimiriza nta nzigo, nta gucisha imanza inzigo. Hari ikindi cyaha burya gikomeye. Haya kunyonora itunga ry'igihugu ni ikintu gikomeye. No kumenja. Mwe murazi umuntu akuragije ikintu ugaca ari wewe nyene ucucije. Bakuragije itunga rya leta, batuzura ikoresha uko ku neza abarundi bose. Ugaca ufata ugaca ubinyonora mu mufuki wawe. Hari ukumenja ku rutugu. Mu minsi iza ukoze icyaha nk'icyo kugirirwa ikigongo bizomugora. Kandi ubu murabizi hariho abahora biba akavuga ngo nzopfungwa ngo nce ndayarya mvuyeyo. Ndababwira ivyo byaraheze. Tuzobaza kugarura amahera yacu imbere yo kugenda. Amahera yacu tubaza kuyabona anaya bene gihugu. Utayazanye tugurisha inzu yawe tuyirihe abene gihugu ntibashobora kwemera yuko wewe waruje ukaba umwungere ugaca umucange. Abagiye mu misejo muri Katolika baravyumvise umwungere w'umucange. Ntushobora kubura umwungere hanyuma uce wongera wica izo uragiye. Ugaca ufata ubwatsi bwose ukaba ari wewe ubwirira. Wari wajanye intama kurisha. Nagira wewe baza kuryoherwa ubonye intama zariye. Kandi aha rero ndiko nakebura bwebwe ndongozi. Mwebwe ndongozi kuko hariho burya abaronka amabanga mpora nkunda kuvuga nti ugiye muri couloir de la tentation. Muhora mwumva umuntu bamuhaye amabanga
igisata giye bukazumva bagenzi be bavuze ngo hewe ngo uragiye mu bufu ngo niba buri cyo wimarira ngo ntuzu ndondere ngo mbere n'akabare tugiye guhindura ubu tujaho heza. Urumva bagenzi bawe niwe bakwigishije kuja kwiba. Inyosha mbi indongozi zize zirazikura kuko icaha cyo kurya igiturire mubo woragiye, icaha cyo kwiba ibyo wokoresheje kuneza abene gihugu nukumenja, ntawe bitaniye nukumenja. Mu bisanzwe rero abakora ibyaha by'ubwicanyi, abahungabanya umutekano w'igihugu, abafata ku nguvu abakenyezi, abarya ibiturire, abanyonora itunga ry'igihugu, muri sanzwe rero bakwiye kubicibwa mu gihugu. Ko bwangingo rero bakwiye kubicibwa mugabo kubera igihugu ari umuryango nta kundi. Nico gituma baza bariga bati wisubiyeko ubona ufise umutima wo kuba umuntu, hanyuma bakabwirira ikigongwe. Kuko abarundi tugwa tufise ivyizigiro ko ata muntu aherayo umuntu arakira. Nico gituma mu Burundi bakuye igihano cyo gupfa, kubera nta wamahahandi umuntu arakira. Tuguma dufise ivyizigiro ko umuntu akira, ariko birababaje hariho umuntu aronka ikigongwe agaca asubira gukora ico caha nyene yapfungiwe. Mu minsi heze vyarabaye, abantu bari bagiye mu myerekano y'ibihumbi 2015, leta ibumbira ikigongwe ivuga iti ibi nivyo basutswemwe n'abanyepolitike nimwitahire. Nta mezi abiri arahera basubiye kwica abantu nyaba, bategereye imodoka ngaho haruguru mwijenda kandi bari bararekuwe. Murumva ivyo bintu biratesha ivyizigiro ku bene gihugu. Nico gituma imbere yuko mpera heza nagomba kubanza gutanga impanuro cyane cyane kuri mwebwe murekuwe mwagiriwe ikigongwe, ndetse n'abataciye bataha kuko baragiye mu vyizigiro. N'abasigaye bugiye ubonye akantu keza numvise aba mama bavuze bati natwe muratwibuka, buryo ukazobona mugenzawe arosi bakwa karonka akantu nawe ucuronka ivyizigiro ko nawe uzoronka. Nico gituma nkunda kubwira abantu nti ntuzubone mwene wanyatunze kugira inzigo. Imana imuhaye vyerekana ko nawe inzira yo kuronka iriho. None namwe nagira ndabaremeshe abasigaye aba bavuyemwo nibabera ivyizigiro, nimwigenze neza gushika aho tuzovuga tuti amawero yose mu Burundi harimwe intore gusa. Hama duce tuvuga tuti none izo ntore kubera ikiziri bwazigira umuzigo ku gihugu kandi boshobora kwiteza imbere. Uzubona izo ntore leta y'Uburundi ivuze iti nimwitahire bizogenda neza. Nico gitwara agomba ndabasabe mwebwe nyene nibaba abaraba amabohero ari binebwe, murazobasunika bereka ibikorwa mukora, kuko muzoza murakora niko turabona ko mufise ubuntu. Uko mukora tubona ko mufise ubuntu, reka mutagiye habona noye tuzomenya gute ko muri abantu. Mugabo uko muzoza murakora ibikorwa mwimbura mugira gute tukabona ni mwebwe muriko murigaburira, cyarwa tuti ba abantu barabaye abantu. Kazubona umunsi umwe habaye ingingo ivuga iti abigengeje neza bose nimwitahire tuzobarerera mu gihugu muriko murakorera igihugu. Burya nico bavuga ngo ubugabo burihabwa. Nagira ndabaremeshe rero ko mubona inzira yuguruye, kuko nibaza ko ari ubwa mbere ho bahagiriwe ikigongwe abapfungwa bangana n'iki gitigi. Nibaza ko ari ubwa mbere mu Burundi, kuko nibice binini cyane kwijana. Rero nibibabere ivyizigiro. Mwebwe namwe mugiye mugende muhe icizere ababanyi, bumve ko ari umuntu atasha ari umuntu, mubahe icizere, mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere. Mushikeyo ntimusubire mu cyaha, ahubwo muba rimwe muhanura abariko biyumvira kuja mu vyaha, muabwire muti ntiharyoshe. Namwe muraza muravuga muti n'abariyo baragowe sinzosubirayo. Muba karorero mu bikorwa iyo mushitse. Mwari mukumbuye gukora, mwagiye abarundi batarava hasi bacicaye barindera amaboko, none ubu umusanze muza gusanga bose bari ku kivi.
ntimubasamaze ngo mateshe umwanya ahubwo mushike mwinagura mu bakarorero mu gukora mu bakarorero mu gukunda igihugu kuko mwebwe ngo gutwi kw'impene kumva kokeje mwebwe mwaravyumvise nico gituma mwoba akarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi mwagiye Uburundi ari igihugu hari habagiye Uburundi bukiri nk'igisaka muza gushika mushitsi wanyu mugasanga hasigari mu gisagara uko Burundi bwasa mu 2005 no musi siko busa bwarahindutse murumva yuko rero murabizi yo wahora mu muzimiza ukaja mu muco ubanza guhumaguza aho muca mushikira rero mu mihani wanyu mukanure n'ingoga ntimugume muhumaguza gusa kuko muzosanga ivyahindutse ari vyinshi mu gihugu nkaba rero nasaba abene gihugu nabo kubakira babashikize muri ya makoperative yabo kugira ngo ntimushike mubakenesha kuko ubutwebwe duharura ko umukene niwe atuma tugira ingorane umuntu adakora atuma tugira ingorane ngo tuca tumugaburira mu vyacu kubera ikatorya nawe ivyo yirondereye rero abene gihugu ndabasavye bashike babashira mu makoperative babashire ku kivi babane babaremeshe babwire bati turabagenze aho mu mituma muzoshikamwo saba bene gihugu baze bace bavuga bati wa mujama wacu yaje bagira umunsi mukuru ntibavuge ngo wa wundi ngo yagira ibi nibi ngo yaje oya hajya babakomerekeje namwe kuko namwe vyarabakomerekeje ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje reka ahubwo tumwakire mbere n'agahene bashaka bakabaki babazimane rero ku butungane abajeje inzego z'ubutungane murazi ko najewe bavuga ko ibwirizwa shingiro rimwe uburenganzira ko ndo mucamanza kizigenza nagira ndabemerere yuko twese tuje hamwe abacamanza dutangure kugira intwari ibereye mu butungane nukuvuga yuko mwarabonye yuko iyi ngingo yafashwe nayivuze imyaka mugabo bidutwara umwanya munini kugira ngo dutunganye neza ibitigiri abaribo kubera iki kubera twasanze abantu ntibakurikiranwa kuva bakoze icyaha bashengezwa gushika naho bari mu mabohero bagume bakurikiranwa muri fishi ubu rero turifuza yuko abantu bokurikiranwa neza tugire niyo ntwari ibereye mu butungane hamwe nivuze uti izina naka amazi kiringiki asigaje kiringiki uyu uyigenza uko zikosa baryandika bikamenya uyu muntu yigenza neza cyangwa yigenza nabi ico ni cyambere no saba abajejwe igisata mu butungane igisata kijejwe amabohero yuko simna amabohero gusa kuko mpere kunyamira mabi umuntu afashwe nibamenye bati yanditswe tukamenya tutuye areze uyu nawe bamuciriye igihaniki apfungiwe hanaka azomara ikiringiki ahapfungiwe bimeze gute yigenza neza cyangwa yigenza nabi tubibone gutyo niho bizoza biratworohera ingingo isohotse n'abantu babareko urazi kumara amezi n'amezi uzi yuko uzorekugwa urumva inkubu twarahombye kubera tutagize intwari ibereye mu butungane none rero kuva ubu dutangure rero tugire fishi twama dukurikirana ku munsi ushatse kumenya ingene abapfungwa bamerewe uca ubibona bidatevye kunyarutsa imanza naho twavuze uti hariho ababurana bapfunzwe ntibiryoshe na gatoyi ko umuntu apfunga umwanya muremure atarubanza araciribwa turifuza cyane yuko ata muntu yomara amezi arenga 3 apfunzwe ataraciribwa urubanza reka abacamanza mumenye ko ari umuhamagaro kujya kwabihebeye Imana kujya kw'abasirikare ku umucamanza n'umuhamagaro kuko bigira umutima w'ubuntu nico yituma utonezerwa ubona hari abantu bapfunzwe bataraciribwa imanza utavuga uti ingingo niyo imufashe tunyarutse rero imanza niyo twavuga tuti intwari ibereye mu bucamanza ukarara kwijoro ukemera ukarara kwijoro mugabo ukavuga uti abapfunzwe bose uyagirizwa iki intaya yamukubise mu gahanga kugira ngo turonke abantu
ico gihe twoca dusanga intuze amazu y'amabohero nayo yatezuriwe mu bitigiri. Hanyuma ikindi kudapfungira umuntu ubusa ngo ndagupfunga. Bonereho n'akaryo kebura cyane mu Nyamiramabi, hariho umuntu aba afitiye umwendo wundi agaca abwira umupolisi ngo bakuru bawe ngo kuwa gatandatu no kuwa Mungu so bazoba bari ngo mumfatire umumfungire ngo nzoguhako. Agahengera kuwa mbere mu gatondo abakuru baje agaca murekura. Ivyo turabizi. Mbere ko ngira Imana icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi akaba ari ngaha, murazoza muricisha hajya ku makomisariya ku munsi wa gatandatu no kwa Mungu ico muza murirabi. Hanyuma uzo yagize ivyo ahanwe nta gupfungira umuntu ubusa. Ntuba aho ntubukiri muri leta mvyeyire upfungira umuntu ubusa. Leta ntigira iterabwoba, leta irahana hakurikijwe amategeko, nta gupfungira umuntu ubusa. Hanyuma no kumenya gutandukanya neza ukwiye gupfungwa kuburana apfunzwe n'ukwiye kuburana ataha, mukabiraba neza kugira ngo ntituze turikorera uwo muzigo tuwikorerera ubusa. Ivyo nivyo nohanura abajejwe igisata c'ubutungane. Mu kurangiza rero nagomba ndamenyeshe yuko iyi ngingo yo gutezurira abapfungwa no kurekura abandi ari ingingo yafashwe bwa kivyeyi. Aha niho buruvuga ngo narenza amategeko. None ko ibwirizwa shingiro bindekurira kugirira ikigongwe abapfungwa iyo imanza zaheze ikizira abantu babimenye. Nta politike yigera isubirira ubucamanza. Iyo urubanza rutaracika nta ngingo ya politike nimwe ikora. Ingingo ya politike ikora iyo imanza zamaze gucibwa. Rero iyi ngingo yafashwe kabuvyeyi no kuvuga ntiyafashwe kugira ngo tunezereze abantu aba acanye bariye. Iyi ngingo sinayifashe kugira ngo amakunga dukunde canke atwanye. Ni leta mvyeyi itegereza kumenya ibibereye mu gihugu, kuko iki gihugu ciwacu gifise agateka kaco, gifise urubibe rwaco. No kuvuga turi umuryango ngaha, nitwe dutegereza kumenya ingene tubungabungana muri uwo muryango wacu. Ntiturinda rero kuvuga ngo inyuma y'urugo bimeze uko. Noneho muranabizi mu ngeso y'urugo ntiba kurundi. Nagira rero menyesha yuko iyi ngingo ntiyafasha kugira tunezereze aba acanye bariya. Ni ingingo y'ubuvyeyi kandi ubuvyeyi ntibuhera buzokwamaho. Nico gituma nijeje n'abasigaye ko ubwo buvyeyi ntaho buroye. Haguma leta mvyeyi tuguma tuza turasuzuma inyifato mufise. Nico gituma mbere hajya nagira ndababwire hajya twarasize hakantu kuri irya tegeko yuko umwe wese afise uburenganzira bwo kwandika ikete akavuga ati jewe ndavye itegeko aha hantu jewe ntimwanshizemo kandi mbona nari ndabikwiye, muravyemerewe. Nagira ndababwire uwumva wese nimwarisoma neza mukaraba ugasanga urakwije bijya vyanditse muri iryo tegeko, ntimuze mutinye guca munyandikira ikete, musabe ko muti jewe burya mwaransimvye nari ndabikwije herabiki niki hanyuma nawe utezurirwe canke urekugwe, kuko nababwiye leta n'imvyeyi ishaka ko abana b'igihugu bose babidegemvya. Iyo umuntu ari mu cyaha gusa umwidegemvyo uba waheze, abasigaye aboshwe na shetani, tukaza turaraba yuko mutima mweranda azaramuvugiramwo ngo abe umuntu. Nagira rero ubwa mbere mu kurangiza rero shimire ubutungane koko bose baratanguye kubona ko ubutungane buriko burakora nk'igihugu koko kigengwa n'amategeko. Nagira ndabakengurukire cyane, nkengurukire abaraye kwijoro bagwa bavyuka. Iki kintu nagikariye ko nanye kubahera, nagikariye ko gose ndakara, kuko nari nkeneye ko abana b'igihugu mbona nabo bari mu mwidegevye. Hanyuma abahinga babijejwe
bakora nk'abantu mugabo je ngashaka ko barenza ko nka 5 kugira abanyarutse ndazi yuko baraye kwijoro umwanya muremure uwo nakari yarambabarira murumva ni wa mutima wa kivye ndabakengurukiye ko mwagamburutse rero mugaca mukora mukagwiza kabiri ku ngoga mwari mufise ndabashimiye cyane mwagize neza hakusiba wocererwa none rero aho biziye uheranya amahera niwe no musara kwishuza n'ishapu gishi cyane ngo mbere ko ari ivyo mbere ngo jewe amahera yanje ngo jewe olofuma mbona wapfuye agasubira buke agutuka muga nawe uhegera heza umwaka umunsi yamuhaye zobona twenga namwe bwe rero naho twatevye muratubabarira bigora umugabo kandi turizeye yuko kubasigaye inyuma bitazosubira gutaba mwumvise ko turiko dushaka ko ku munsi twaba tuzi ingene mumeze kugira ngo tuze turafata ingingo bitarinze kugorana cyane none rero ego mugire umunsi mwiza abataha nabo muze kugira urugendo rwiza mushike mu mahoro mu miryango yanyu.